tukaba tugeze igihe cy'isaha 6:10 hano muri studio za Radio Magatamis FM akaba ari umwanya wo kumviza amakuru muri migwi Kirundi tukaba tugiye kwasikirizwa na mugenzi hawa bukuru tukaba tukora mukizi hawa bukuru twongera tuguhanikazi ndakuramukije Jacke ndabaramukije inshuti bakunze mu gutega amatu biganiro bya Radio Magatamis FM nongera ndabayikaze mu makuru y'uyu munsi igenekerezo rya 29 umwaka 2020 akaba ari ku munsi wa gatatu naho intara ya Rumonge yavutse vuba muri kino gihe igeze ku rwego rushimishije mu iterambere haba mu mashure no mu mavuriro muri kino gihe ariko hagwa imvura nyinshi abenga amavuta bashobora kuhagirira uruhombo bivuye kwibora ry'ibigazi n'ikena ry'inkwi ryo kuyateka idonido ry'amakuru ni mukanya mu benga turi kumwe na Ahmed Bigirimana muri radio Magatamis nongeye kubaramutsa naho intara ya Rumonge yavutse vuba muri kino gihe igeze ku rwego rushimishije mu iterambere haba mu mashure no mu mavuriro nivyo bikavugwa na Nduwimana Jean-Marie umuhanuzi mwishikira wa buramatari w'intara ya Rumonge aho ashima ko bashitse kure mu rwego ko bari bihaye go gushika mu mwaka wa 2020 biriko bigenda neza ni nkuru dukesha mugenzi wacu Felicien Bigirimana ariko atumutege yombi mu ntara ya Rumonge turi ku kivi na cyane ko ari intara yavutse vuba yavutse ku igenekerezo rya 2026 mwara 2015 ni intara rero iri ku kivi uhereye aho tuyironkeye ukaraba n'ibimaze kuranguka na cyane dufatiye ku nyubako rusangi tugafatira ku bimaze kuranguka nk'ibikorwa vy'iterambere na cyane aha twoza mu mashure twoza mu magara y'abantu twoza mu iterambere ry'abene igihugu bwabo turi ku kivi rero kandi ubu 2019 umwaka uheze twarateye intambwe na cyane aho mu gikorwa twari twihaye nk'intara cyo kubaka inyubakwa y'igorofa ku bitaro bikuru mu Rumonge twabikoze kandi bikarangira hanyuma kandi tukaba twatanguye no kubaka ibiro intara izokoreramo akaba ari inyubakwa igeretse kabiri ivyo rero ni bikorwa byatanguye kandi biriko biratera intambwe sino yibagira rero kwerekana neza ko intara yateye imbere na cyane dufatiye ku mashira hamwe atandukanye ahambere novuga nk'amakoperative sangwe aho sanga ubu mitumba yose igize intara yacu ayo makoperative aza yaramaze gukora mbere amaze no gutera intambwe iboneka aha rero twoshima cyane ko abene igihugu bavyitwararitse mu gutanga amaboko kuko nabene igihugu bakunda ibikorwa mbere no mu gutanga uburyo bwabo kuko hari ibikorwa vyagiye birasaba uburyo nyene bakaba barafashije cyane aha rero no gushima muri kino gihe ariko hagwa imvura nyinshi abenga amavuta bashobora kuhagirira uruhombo bivuye kwibora ry'ibigazi n'ikena ry'inkwi zo guteka ibyo bigazi eka n'abadandaza amavuta nabo nyene barahagirira uruhombo bivuye ku badandaza ngo bayabaye benshi nk'uko bivugwa na Sifa umwe mu badandaza anasaba ko abajejwe intwaro bobegera kugira bababwire ingorane bakunze guhura nazo muri ako kazi kabo ni nkuru dukesha mugenzi wa Top Gas we yahishikiye reka tumutegeyo kirahindukana kinini mugabo biravana n'umuntu kujya umuntu ateka arashobora kubura inkwi amavuta akacavura yatetse ibigazi biboze amavuta acamota nabi ariko warasanzwe amenye yateka neza yama yatetse neza wasanzwe amenye nawe ateka nabi naho imvura itaba yaguye biratupangana turiyaranja tukugamika none ko bataratwubakira isoko yaba isoko imaze kubakwa hoho na mitende mu bisanzwe ubu rudandazwa abantu bagwinjiyemo ni benshi cyo gituma amavuta adatera koroka ariko ku bantu batabitahura baca bimvira kumenga twebwe turazimba kandi bivana nibe turangura nk'ubu ibido ijamwo ubusenge butanu bw'amavuta hanyuma ubwo busenge butanu kaca turangura 50 urumva uri kuramwaka nk'ibihumbi 11 aca yibaza ko uri kuramwiba kandi nawe uba ugomba kujya ko ico gihumbi kugira abana baronke ico bafungura icupa nico twanda kubwira ati urudandazwa rwacu rutanga rwapfuye kuko hariho ganira barashobora kuza icupa kadana zishatanu kandi natwe icupa tuba twarerangwe 2500 tugomba ko tworigurisha 2700 canke n'600 ariko rero muri uwo mwanya baratwicira isoko bikaca bitako tukaca tugurisha uko nyene nabo babagurishije kugira ngo turonke ko nayo make ikintu c'intambamye muri rusangi ni kubera aya mavuta naho tuyadandaza bisa nk'umenga harimo akajagari ntitwumvikana rero ku buryo tutwumvikana nico gituma abantu bamwe two dutera dusubira inyuma kuko we namba yayiganiye akaca yazana mu isoko abakwiye ko tusha tuja inama imwe twagurisha ibe imwe kubera natwe turonke ko ubwo bufu bw'abana nkuko tuba twabaranguye ko amavuta
ikintu dushobora kubasaba nuko botwegera bakatubaza ibibazo dufise hama tukababwira ati ibyo ari byo twebwe ikibazo dufise nico baba bishoreye amavuta kandi tuturabaranguzi bakamenya ko boza kuducira agateka tukadandaza ibeyi imwe. Amakuru twabateguriye ni hagarukiye ariko kuba dufatiye agateka tubabwire ingingo nkuru zari ziyagize. Naho intara ya Rumonge yavutse vuba muri kino gihe igeze ku rwego rushimishije mu iterambere haba mu mashure no mu mavuriro. Muri kino gihe hariko hagwa imvura nyinshi abenga amavuta bashobora kuhagirira uruhombo bivuye kwibora ry'ibigazi n'ikena ry'inkwi ryo guteka ivyo bigazi. Reka dushimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi, dushimire bagenzi bacu bo mu ruganda rwo gutororokanya amakuru, dushimire warari mu buhinga we yatumye amajwi abashikira neza, uwabashikirije amakuru akaba ari Hawa Bukuru. Imana ibazigame. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.